twipfuza ko cokogwa nuko inama nshingamateka yokora ibishoboka byose kugira ngo igabanye aya mafaranga leta yashizemo azokongerwa ku isukari, azokongerwa ku bitoro, azokongerwa ku bivyo guhamagarana, bayagende bayarondere aho kuyarondera mu bantu bato mu boro, bayarondere hamwe twavuga muri kuri mwe atunze amazu menshi kandi usanga batanariha kandi ari leta nayapanze, twebwe abanyagihugu ariko tuyapanze. Ni Gabriel Fieri mukuru w'ishirahamwe Olukome muhejeje kuvyumviriza mu kiganiro yahaye amenyesha makuru, akaba ari kwashikiriza bimwe mu bitagenda neza mu bijanye n'amafaranga leta ikoresha. Hari n'ivyo ashima rero bitari bike, reka tumwumvirize, hari n'ibindi yashikirije. Mu bijanye usanga batunganya amafaranga ya leta boba baramenya neza ko ubu uyakurude konte izo bifise ububasha bwo kwacira imanza ku byo twita mu gifaransa les fautes de gestion, ibitahoraho, kuko ivyo vyagiye mu ibizwa shingiro rishasha ryatowe mu ngingo yaryo y'183. Ico ni ikintu nibaza twoshima, kuko ivyo nibaza yuko nkuko biboneka mu mategeko meje kudondagura ni ikintu ciza cyane. Ikindi kintu twoshima mw'iri tegeko ni uko tubona ko bashizeho amafaranga mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, amafaranga angana miliyaridi 71 azoba agenewe bimwe twokwita stock strategique. Murazi ko tumaze iminsi myinshi tuko turabivuga ko mugabo ikibazo kihari nuko tubona ko ari make cyane, ni make kuko ibintu bikenewe cyane mu bijanye n'ufumbire n'umwavu ni byinshi. Twe twibaza ko bakwiye gushiraho nk'amamiliyaridi 300 400 gutyo, kuko murazi ko igisaza c'uburimyi n'ubworozi kihanzwe n'ibibazo byinshi cyane. Ikindi twoshima ni kijanye no gushiraho stock strategique carburant, no kuvuga cakigega c'intega bizoza, naho ni barayadugije, yahora mu itegeko turiko ry'amafaranga yahora ari miliyaridi 3 n'imiliyoni 800, mugabo ubuya yadugijwe na kabiri karenga na miliyaridi 7 n'amamiliyoni 800, mugabo nayo ni make. Twebwe tuvuga yuko hakwiye kujaho ikigega kishobora gufasha igihugu kumara nk'amezi 6 n'imiburiburi. Ico naco bitoro icumwe fumbire naco kikamara nk'imyaka 2, kuko murabona byo ivy'intambara Uburusiya bwateye muri Ukraine, murabona neza yuko atawuzi ryari zohera, kandi twebwe ibihugu bikenye turagira ingorane nyinshi cyane bivuye ku ivyo. Ivyo rero nivyo turabishima, mugabo hari ibintu byinshi tudashima cyane mw'iri tegeko. Reka dushake duhere ku kintu gihambaye cyane. Dufise leta igomba kubaho mu buryo burengeye uko igomba kubaho. Ivyo bintu n'ukuri si vyiza, kuko ntushobora kwaba mu kabare nakaroro shatse gutanga ugasorora uzi ko ataje washize muhira, ntibishoboka. Ugafata amadeni, twebwe rero dufise leta ifata amadeni cyane. Nagira ndababwire mfatiye ku ico kintu c'amadeni, dufatiye ku cegeranyo c'itariki 30
kimwe twita konterandi kimwe twita reglement et konterandi budgetaire, nuko leta iheranye amamiliyaridi ibihumbi 3 n'amajana 389, amamiliyaridi ibihumbi 3 n'amajana 689 y'amadeni. Murumva yuko leta igomba ibaho mu buryo idafise ayo madeni n'amadeni menshi. Ubu nibaza ko turi mu bihugu vya mbere bikenye cyane kandi bifite amadeni menshi. Ivyo rero si vyiza. Aya mafaranga rero igituma mvuga nti leta igomba kubaho mu buryo burengeye ingene yagomba kubiriho, nuko ari amafaranga ataza gufasha mu migambi yo kugira ngo ubutunzi buduhe. N'amafaranga yo kubiraho neza, amajipe meza, gusayangana. Twe nivyo tubona, ivyo tubona baragenda muri amajipe bagenderamo. Ivyo byose ibintu bigaragara. Imodoka imaze kurenza imiliyoni amajana 2 amajana 3, nuko umuntu abagomba kubaho mu buryo burengeye uko ameze. Ivyo bintu rero ntibishobora gutuma na gato y'umuntu atera imbere. Kandi amafaranga bayasaba hehe? Bayasaba hagati mu gihugu kubera Burundi butagira uburenganzira bwo gusaba amadeni maremare akomeye hanze. Ivyo murabizi neza. Ikindi twagomba kuvuga kw'iri tegeko, ni itegeko riza guhonyanga agateka kazina muntu, cyane cyane abarundi bato bato. Uti kubera iki? Leta yadugije amatagisi, amafaranga izokoresha, yadugije amafaranga izokoresha izokwegeranya, leta ikagabanya cyane ibintu izokoresha. Mugabo siko tubibona. Ubwa mbere ibice birenga 40% n'amafaranga menshi gose, n'amahera menshi gose, kuko angana amamiliyaridi amajana 631 y'amafaranga y'amarundi. Aya mafaranga akazova nkuko nabivuze mu banyagihugu bato bato. Ndabibereke kugira mu vyumve. Ubwa mbere nibi twita amakori kubijanye n'ivyo abanyagihugu bakenera, mvuga abanyagihugu bose, yavuye ku mamiliyaridi amajana 13 arenga aja ku mamiliyaridi 1,033 n'amamiliyoni amajana 888. Nukuvuga ko haduze ko mamiliyaridi arenga amajana 319. Ndabisubiyemo, aya mafaranga azova mu mworo mu bantu bato bato. Umuntu wese agura ikintu, uguze amazi, uguze isabuni, ikintu cyo tuzogura, kuko niho baca barunda kubera babona ko ava muri benshi. Ahandi aya mafaranga azova ni mu bintu tunywa, abanywa inzoga, abanywa amafanta n'amazi. Badugije amamiliyaridi arenga 53. Kubijanye n'isukari badugije amamiliyaridi arenga 4, hafi amamiliyaridi 5. Kubijanye n'ivyo guhamagarana cyangwa mwandika ama message badugije kama miliyaridi 31 arenga. Ayo nayaduze ko, kuko ngiye kubivuga kimwe kukindi yari yateguwe byoba byinshi, mugo ndiko mvuga yo badugije ku uyu mwaka. Kubijanye n'amamodoka ava hanze badugije ko imbere yuko shikaho. Kubijanye na karubira, no kuvuga yuko amatagisi kubijya ujya muntu agenda kugura igitoro ku ipombe badugije kama miliyaridi 38 arenga.
murumva yuko ayo mafaranga nayo nari menshi gose. Aha no kumva yuko igitoro kizoduzwa kandi bakaduza kwa amatagisi. Ahandi amafaranga yaduze n'amakori ku bintu biva hanze. Haduze ko miliyaridi arenga miliyaridi 49 zirenga. Reka mbe ndagitije ngaho kuko no bivuga twava tuva ngaho ni byinshi cyane. Mugabo rero twebwe mwishira muri kome twari dufise cyane twipfuza rwose kubona iri tegeko kugira ngo turice hirya no hino turabe mu by'ukuri ingene byifashe. Twasanze aho amafaranga cyari kuyakura atariho yagiye kuyakura. Ndabaha akarorero gasanzwe, mwese mwarumvise kontara y'umuriyaridi n'igice w'amafaranga y'abanyamahanga y'amadolari y'abanyamerika, bavuga yuko yategerezwa kuba yasinywe, ndibaza n'ihenze itariki 29 niho amafaranga ataza kuba y'ukwezi kwa gatanu, amafaranga ataza kuba yagiye kuri konte y'igihugu, konte generale du trésor. Mugabo turavye mw'iri tegeko rigenga amafaranga tuzokoresha mu mwaka buca dutangura itariki 1 y'ukwezi kw'indwi, nuko twasanze ayo mafaranga atafanga n'imwe bashizeko, ahubwo bagumije ko ayo ntayo bashize ku mwaka uheze. Tukaca twibaza rero ubutari twe dufise mu Burundi cyo budufasha iki mu by'ukuri. Twe twafashe budufasha kuko twagomba kubona ayo mafaranga. Aya ni mahera twagomba kubona na mafaranga yo muri Amisome na Minisca. Ama miliyaridi bashizemo ntarenga 3. Nukuvuga atavana mwe ryaduzeko. Twagomba kubona amamiliyaridi hafi 40 turavye haro twakoze, kandi murabizi ko yigeze no kuja muri budget ya leta yabayeho. Ikindi kintu cyadutangaje ni ibintu bijanye n'uburusho twita ama exoneration. Ayo ma exoneration yaraduze kuko bayakuye ku mamiliyaridi 18 bayashira ku mamiliyaridi 80 arenga muri budget. Ni kuvuga ko baradugije cyane. Ivyo rero twebwe tubona neza yuko umunyagihugu w'umworo niwo guma ronderwamo amafaranga kandi ko byagomba kugenda. Nako ndabivuga aho amafaranga leta yakura, mbere n'ahandi twari twasavye leta yuko yokura amahera ni muri kimwe twita impossible 14. No kuvuga abantu bafise amafaranga menshi